Namakuru yihutirwa namakuru adahumuriza aho ibiri kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kugeza aho abarundi bishize hamwe bakandikira ikete Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba gutanga imihoho na CNDD-FDD kuko imyaka bamaze barwara igihugu ntaco bigeze bamarira abarundi ndetse abarundi mw'ikete bakaba bashizemwo ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba aho bagereranije Uburundi n'u Rwanda bakavuga ko igihe CNDD-FDD yashikiye ku butegetsi n'igihe RPF inkotanyi yashikiye ku butegetsi ari ibihe bingana kandi ko nakahise ku Burundi n'u Rwanda bisa ariko Uburundi bukaba bwari buteye imbere gusumba u Rwanda ariko uyu munsi u Rwanda rukaba rwaramaze gutera imbere ku rugero ruteye ubwoba mu gihe Uburundi bubandanya gusubira hasi cyane benshi bakanemeza ko igihugu cyatembye ibi akaba ari byo byashavuje abarundi bakishira hamwe umwe muri bo akabatambukiriza ubutumwa akaba yandikiye ikete riteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho bavuga ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cyane abarundi bakwiye gukora ibishoboka byose bagashayura igihugu kuko biboneka neza ko ikiraje CNDD-FDD ishinga ari ukurya igihugu atacamira ndetse bakaba bari kuzuza inda zabo aho kubaka igihugu benshi bakavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara ndetse bakaba bahaye ubutumwa bukomeye cyane Ndayishimiye n'umugambwe uri ku butegetsi turabigaruka ko mwidonido y'aya makuru turaza no kugaruka ku mukozi w'iperereza ubandanya gukora amabi atagira izina aho tuza kubaha amabanga akomeye cyane arabana n'amabi ariko arakorwa n'abakozi b'iperereza ndetse tukaza kubabwira umutego ukomeye cyane abakozi b'iperereza bariko baratega abarundi bitwaje gushinga ibiroberi ndetse banyuze mu mashengero ibi byose akaba ari byo biri gutuma abarundi umwanya n'umwanya bafatwa bakaburwa irengero benshi bakaba bemeza ko aho CNDD-FDD igejeje igihugu ari habi cyane abagabo bijunja n'ijambo bari bakwiye guhaguruka bagatabara igihugu nabyo muraza kubikurikira mwidonido y'amakuru turaza no kubabwira kwinyinyurana ndetse n'ihangana ribandanya mu mugambwe uri ku butegetsi aho amakuru adushikira ateye ubwoba akaba ari amakuru yerekana ko ibintu bidahagaze uko bimeze uyu munsi bishobora kubyara inturika zikomeye cyane zishobora gutuma CNDD-FDD yongera gusubiza igihugu mu kaga kuko abajenero ntibashaka Ndayishimiye ndetse ntibifuza ko yakongera kuba umukuru w'igihugu mu matora yimirije imbere ya 2027 ariko Ndayishimiye nawe yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose akarwana n'ibyo bihangange kugeza ku munota wa nyuma akaba ariyo mpamvu benshi mu nzego z'umutekano bafise ubwoba bibaza ko ibi bintu bishobora kongera gukwega intambara ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikiriza wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone akaneka ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo duhere kuri buno butumwa bwahawe Perezida Evariste Ndayishimiye burungiswe n'umunyagihugu muto muto utabaza ndetse akavuga ko CNDD-FDD yishe igihugu ariko byagera ku butegetsi bwa Ndayishimiye bikaza byunyuka kuko Ndayishimiye ari kubaka umubiri aho kubaka igihugu nukubera iki aba CNDD-FDD batagomba kumva canke kubona inkuru nkizi ku gihugu kibanyi c'u Rwanda yemwe mwanke canke mwemere mu byumve canke mureke muzibire amatwi canke muyugurure urya muntu abarusha gukora ndetse no kubona kure ndetse no gukunda igihugu ciwe hari impamvu mukunda kubona abatari bake bavuga ku iterambere u Rwanda ruriko rujamwo ntimuze muribaza ngo twese dukunda u Rwanda gusumba Uburundi bwacu oya na gato ahubwo hari impamvu zibitera ndetse zituma tubabara cyane tugashavura kubona igihugu cacu kigeze ahatemba mu gihe mu myaka yabanje cyari imbere y'u Rwanda ndetse gifise ubushobozi buhambaye cyane u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bisangiye hafi ibintu byose
ubuto bw'ibihugu, ururimi, akarere, imico n'imigenzo byose birasa. Uburundi n'u Rwanda bisa nk'ibisangiye kahise, injyane z'amoko, intambara byose babihuriye ko. Uburundi bwarigeze kuba buteye imbere butunze gusumba u Rwanda mu ntwaro zabandanije ndetse zabanje ndetse ubutunzi bw'u Burundi buri hejuru cyane y'ubw'u Rwanda. Ifaranga ry'u Burundi riruta iry'u Rwanda, ariko uyu munsi iyo ushize amarundi mu manyarwanda wamengo ushize amarundi mu manyamerika. U Rwanda rwatanguye umuvuduko w'iterambere mu mwaka wa 2000. Uburundi bwaronse agahwenge n'umutekano kuva muri 2008. Murumva ntibisigana umwanya munini. CNDD-FDD yashitse ku butegetsi hasanga ayandi mareta y'ifata kibanza ya Domisiye na Buyoya. RPF yashitse ku butegetsi ata leta ihari, leta yose yarahungiye muri Kongo na Tanzania, bisigura ko atakintu na kimwe bahasanze mu kigega ca leta, harimo zero n'abanyagihugu nta bari bahari. Igituma rero abantu benshi dukunda gufata uburorero bwinshi kuri ico gihugu, kandi ni naco gituma mubona Perezida Paul Kagame yubahitse ku isi hose. Ningene yashoboye kugeza u Rwanda ku ntambwe rugeze ko uyu munsi, igene byamushobokeye gutuza leta ya Habyarimana akayirukana yose, agafata igihugu mu mezi make cyane, kandi wari umugwi umwe rudende wirwaje ibigwanisho RPF inkotanyi. Mwibuke ko mu Burundi hari imigwi myinshi canke igwanya leta imwe kuva mu mwaka w'1946 gushika mu mwaka wa 2008, ariko nta n'izone imwe bigeze bafata. N'umukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo batazirakora akunze kubivuga, akavuga ko atanu umutumba bigeze bafata mu myaka yose ishika mu 10 bamaze mw'ishamba. Gusa ico tukirengagiza nuko RPF yafashijwe na leta ya Museveni cyane, kuko abagize RPF nabo bafashije Museveni gufata Uganda. Naho biruko sibyo byatumye RPF ifata u Rwanda, ahubwo icatumye barufata n'ubumwe n'ishaka bagize. Abahutu b'i Burundi nta muntu yari gushobora kubafasha, kuko nta bumwe bari bafise hagati yabo, kandi n'ubu baracanamwo. RPF ikiri mu ishamba bari bafise icivugo cyo mu rurimi rw'igiswahili ngo turwanire igihugu cacu ntitwagifata tuze tucubake, kandi by'ukuri icivugo cabo barakigendeye ndetse baragishize mu ngiro. Twebwe natwe ibyivugo byasigaye mu ishamba, aho kubaka igihugu ahubwo nico kitwubaka. Ngabo bariko biyubakira imihinguriro rihingura ubutare bw'ubujumbu, namwe muriko mubupakira mushira amahinguriro y'Abashinwa. Nta munsi ntasemerera nyabona reka gupakira ubwo butare, kuko hariya mu bujana no kubiba gusa. Ahubwo bafate amadene mwubake amahinguriro iwacu, abantu bacu baronke ubuzi, ahama mushore ibyamaze guhingurwa, niho igihugu kizoronka akarusho. Ariko kubera muriko mupakira umushora ariho hari inyungu zanyu, ntimwoshobora kubikora. Ayo zovamwo nta uzomenya aho mwayacishije, ariko byose ni ubusa gusa, muzopfa mu bisige aha ku isi. Nkuru nziza ugira agenda hari vewitsi 8 mwamuhambanye harya Igitega. Mwirundire ko byose, ariko byose bizosigara ahanyine. Muzopfa mwibagirirwe nkaho ataco mwamariye Abarundi, ariko bagaza naho mutashinze umunsi wo kumwibuka kubera inyungu zanyu. Abarundi baramuzi cyane, kandi ntirirenga atawumuvuze kubera ibyo yakoreye Uburundi. Umwansi w'umuhutu si umututsi, umwansi w'umuhutu ni umutwe wiwe. Nukuri murakwiye gutanga igihugu mukagenda mukareka abagishoboye bakagitwara, kuko biboneka neza ko igihugu muriko murakirya ku buryo buteye ubwoba. Igihugu muriko murakirya atacamira. Iyo Murundi yavugiye Abarundi batandukanye natwe turimo, aho yagaragaje ko rwose igihugu cy'u Burundi cyamaze gutembya n'akarwi karongoye igihugu, katiyumvira iterambere ry'abene igihugu, ahubwo kiyumvira kugumya bapfukamye igihugu mu nda. Tugaruke ku mitego ihambaye cyane y'iperereza ry'u Burundi ririko rirakoresha muri no minsi mu kunyuruza Abarundi no kubicira ubusa. Imitego ya Lieutenant Colonel Noella banyeza ko ukaba uvugana n'abavuga ko bafise ikiroberi, ntugende utumvirije iyi nkuru twabateguriye. Hari abantu benshi cyane bamaze igihe banyuruzwa bakaburwa irengero.
iyo ngendo yarakomeye cyane uyu mwaka. Hari abatari bake banyurujwe inyuma y'iminsi bari bamaze bavugana n'abavuga ko bafise ikiroberi. Ico benshi batazi n'ingene iperereza ririko rirakoresha uwo mutego w'ibiroberi mu kumara abantu. Ku isonga ry'abatega uwo mutego hari Liyotona Koloneli Noella Banyezako wo mu iperereza rya gisirikare. Hano turabasangiza amakuru dufise kuri uyu musirikare. Noella Banyezako ninde? Noella Banyezako ni intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi, afise ipeti rya Liyotona Koloneli. Matrikire mu gisirikare ni S 1028. Noella Banyezako yavutse mu mwaka w'1979 ku mutumba wa Musenyi, komine Tangara, mu ntara ya Ngozi yahahora. Yize amashuri gushika mu mwaka wa 11. Yaciye aja mu kiroberi ca CNDD-FDD ari naho yazananye aca yinjira mu gisirikare cy'u Burundi muri 2005. Noella Banyezako ari mu basirikare ba mbere b'Abarundi barungitswe muri Somalia muri 2007. Noella Banyezako ari mu basirikare bari abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Igihe kitari gito yagikoreye mu ikambi icungera umukuru w'igihugu. Mu gihe cy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Noella Banyezako yarwara iperereza muri BCB. Noella Banyezako Colonel Jean Marie Niyonzima batazira Ndundi, umupolisi wo muri API Dominique Nyamugaruka yarwara BC, na Alexandre Muyengere batazira Manaregisi yarwara API, bari mu bakoze amarorerwa mu gutegura inyuruzwa ry'abayamiyabirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza maze bakicwa. Banyezako na Ndundi bari bivuganira n'umukuru w'igihugu maze barashiraho resi nini y'abasomyi b'urusaku mu Burundi no mu makungu kugira bagirire nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Turamaze kubaha amakuru atari make y'abakoranye nabo muri ico gikorwa co kumara abantu. Akarero kamwe n'ingene bakoranye na Lambert Bitangimana mu bihugu by'akarere, mu nyuma bamutumako ibujumbura gutega umutego. Honorable Oscar Ntasano birangira Ntasano n'abakozi biwe babiri banyurujwe. Wa Lambert Bitangimana aragandagurwa kubera yari yamenyekanye ko ari we wabigizemwo uruhara. Kunyuruza abantu bivanye n'ubusuma bw'amafaranga n'imiduga. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, Noella Banyezako yarubatse ubuhinga budasanzwe bwari buvanzemwo kunyuruza abantu akabica be no kwiba amafaranga n'imodoka. Yari afise abahoze mu gisirikare ca kera bakorana, akabasaba kurondera abavuga ko bafise imihari y'ikiroberi, bakabemeza ko hariho ibigwanisho bagurisha. Abo bahoze mu gisirikare wasanga bavuga ko ari ibigwanisho bibye mu makambi canke ko bazi abahoze muri FNL banyegeje ibigwanisho. Barabasaba ko barungika intumwa ija kuraba aho ibigwanisho binyegeje, ikagenda ikabibona bakanabifotora. Abitwa ko bafasha ibyo biroberi bari mu Zaburaya canke bamwe mu ndongozi za Red Tabara baragwa muri uwo mutego, bakabaha telefoni y'ugurisha ibigwanisho bakaganira na Noella Banyezako batamuzi. Bamaze kumvikana igiciro, Noella bayabasaba kurondera imodoka nziza idahagarikwa mu nzira izoja gutora bya bigwanisho. Uwo munsi ugeze imodoka yarashika ahari ibigwanisho, uwoja kubitora bakabimwereka hamwe bakanabishira mu modoka akariha ibihumbi by'amadolari. Ibikurikira byaca biba ibibi. Noella Banyezako yaba yavuganye na Colonel Alexis Ndayikengurukiye wo muri documentation Service National Renseignement, akaca arungika abafata iyo modoka n'abayirimwo. Ijisho ryaba ribaye iryo, abantu, amafaranga, imodoka byose baba bigiye. Uwo mutego warahitanye abantu benshi. Umusore Prosper Irakoze na Caporal Chef Jean Claude Nimubona banyurujwe kwa 14 Ndamukiza 2019. Abanywanyi ba MCD George Ndayizeye na Michel Harushimana batazira Mika banyurujwe ku igenekerezo rya 2 kwezi kw'Icyenda 2019 bavuye mu Bukeye bwa Murambye. Abanyarumonge Jacques Nibigira, Gilbert Ndayishimiye, Elison Shinyabigoye na Juma Sobushimike banyurujwe ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere 2020. Umusore Jules Negamiye n'umutaximani Jean Marie Niyonzima banyurujwe ku wa 19 ukwezi kwa 2020. Abo ni bamwe mu bo twatohoje kandi twashize ahabona, ariko abahoneye muri iyo mitego ya Noella Banyezako ni benshi cyane ndetse bararenze
umubare munini. Ikibi n'ingene n'ababatumye baca binumira. Mu gihe ca kabiri tuzobaha umukenyuro mushasha Noel Banyezako ariko arakoresha muri kino gihe. Mu nyuma tuzogaruka kuri bamwe tuzi bakorana na Noel Banyezako ku bashobora kuba baranyurujwe biciye muri uwo mutego wa Noel Banyezako ku mihari y'ububeshi iriko kandi imaze gutuma abantu banyuruzwa ku bwinshi ndetse abenshi bakaba baburirwa irengero kubera iyo mitego idafashije y'uyu mutegetsi ukora mu iperereza. Liyetona Koloneli Noel Banyezako, umwigisha w'ijambo ry'Imana. Kuva ejo ku mugoroba dutangira kuvuga kuri uyu ukorera iperereza, tuguma turonka amakuru y'ingene asigaye yigisha ijambo ry'Imana hatari hake. Bamwe ngo ndumiwe umubonye ariko arigisha ijambo ry'Imana aha mu Cibitoke Bujumbura ntiwobyemera. Abandi ngo yari amaze iminsi aha imakamba atwigisha mu ishengero rya Anglikani. Abandi bati ntiwopfa umenye ko akora ibyo bintu, aranumye cyane kandi aganiranira n'ubugwaneza. Hari benshi bagihendwa n'ibi bintu. Kuva CNDD ije ku butegetsi, amashengero ni kimwe mu bisata iperereza rikoreramwo ku rwego rudasanzwe. Abakozi b'iperereza bitwa abapasitoro, abavuga butumwa canke abakozi b'Imana ni benshi cyane. Benshi mu bicanyi bakora mu iperereza usanga profile WhatsApp zabo, profile Facebook zabo ziriko ijambo ry'Imana. CNDD ivuga ko bashize Imana mbere ko iyo Mana ariyo ibafasha mu mabi yose abatwara bakora. Kenshi ikibazo cama ari ico kumenya Imana baba bariko baravuga iyo ariyo. Iyo Mana ibafashe kwica, kwiba no kuremetanya ni iyihe? Turiko turabategurira igice ca kabiri c'imitego Noel Banyezako ariko arakoresha muri kino gihe akoresheje ibiroberi by'ububeshi. Ari mu mashengero mwiyubare cyane, mumenye ko ubu umwe wese akingira ukwemera kwiwe gusa, ariko ugasangira amabanga yanyu n'abitwa abakozi b'Imana nabyitondere cyane. Ni benshi bimaze guhitana canke bigahitana ababo. Turabandanya kubakurikiranira amakuru uko tumenya bishasha, byose murajya mubimenya munyuze ko no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, aho mu kandi kanya tuza tubaha injyane ndetse n'inyurana bikomeye cyane biriko birabera mu mugambwe uri ku butegetsi, aho amakuru adushikira yemeza ko n'intambara ishobora kwaduka hagati y'abasende DFDD ubwabo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.